Ni amakuru y'akababaro, ni amakuru tubazaniye arabana n'urupfu rw'umubyeyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza, aho ari umupfasoni wahuye n'amagorwa akomeye cyane kandi ubuzima bwiwe bwarimwo icamake y'akahise k'u Burundi ko muri iyi myaka 60 iheze. Ni amakuru tugiye kubashikiriza kuri no Mboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Shiramatsiko TV, aho tugiye kurebera hamwe ibyaranze uyu mupfasoni ndetse n'umubyeyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza ndetse n'amagorwa akomeye cyane yahuriyemo naho mu buzima bwiwe, aho benshi bavuga ko ubuzima bwiwe bugaragaza incamake y'imyaka 60 u Burundi bumaze buri mu kaga gakomeye cyane, aho nta kibi uyu mupfasoni atigeze abona kugeza aho umuhungu wiwe aramutswa amabanga asumba ayandi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaramutswa amabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye birabana n'umubyeyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza, ubuzima yabayemwo ndetse n'ingorane zikomeye cyane yagiye agira kubera ubutegetsi bubi bwagiye buba ngaha mu gihugu cy'u Burundi, naho bamwe mu barundi bavuga ko n'ubutegetsi bw'umuhungu wiwe nabwo butigeze buhira abarundi. Byose nyine twabateguriye turebashikiriza mwidonido ry'aya makuru, tuze no kubabwira ku karenganyo gakomeye cyane kariko karakorwa n'abasoda ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bavuga ko umusoda twigenza nk'umunyagihugu kandi ko umusoda ariko arabangamira abanyagihugu bato bato. Byose nyine nabyo twabateguriye tugiye kubashikiriza mwidonido ry'aya makuru. Wowe ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru y'akababaro irabana n'urupfu rw'umubyeyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza warongoye igihugu cy'u Burundi, ariko uyu mubyeyi akaba yarahuye n'amagorwa akomeye cyane mu buzima bwiwe bwose, kuko yarahamwe bikomeye cyane kugeza aho umuhungu wiwe arongoye igihugu cy'u Burundi. Umupfasoni Domitille Minani yabonye byinshi kuri iyi si, aho yabayeho mu buzima bugoye cyane. Ubuzima bwe bwarimwo incamake y'akahise k'u Burundi muri iyo myaka 60 iheze, kuko yahuye n'ingorane zikomeye cyane kandi yagize ibibazo bitandukanye kubera ubutegetsi bubi cyane bwagiye buranga u Burundi. Akiri inkumi yubakanye n'umusore adasanzwe Eustache Ngabisha. Eustache yari umudasigana aprona, asangiye urugamba na Rudoviko Rwagasore. Bamwe bavuga ko Domitille yava mu muryango w'abaganwa maze ahitamwo umusore badasangiye ubwoko, kuko yabonagamwo ubushobozi buhambaye. Imyaka ya mbere y'urugo rwabo yari iryoshe cyane. Eustache yabaye uwo hambaye mu gihugu, yarabaye umushingamateka, yongera araba komiseri wa arrondissement. Ico cari igiti kiri hagati ya buramatari na mustanteri. Yari umwubahwa akomeye cyane mu gihugu, yaragiye azezwa amabanga akomeye cyane kandi yarubahwaga cyane mu gihugu. Urugo rwabo Imana yaruruhezagije ibibondo. Muri Kigarama 1964 baribarutse akana k'agahungu bakita Petero Nkurunziza, aho ako kana k'agahungu kakoze ibintu bihambaye cyane mu myaka yakurikiye. Mu mwaka w'1972 k'agahungu katarakwiza imyaka 8 ibara riragwa mu gihugu, ivumwe ry'ubwicanyi rifuka u Burundi. Eustache Ngabisha aricwa co cimwe n'izindi ndiri z'abarundi, aho benshi ico gihe bishwe ku bwinshi. Mu moko yose y'abarundi haba amarira, ubwoba bwuzura igihugu, ivangura rifatiye ku moko rirakomera cyane. Domitille yari akiri muto, ijuru ryasa nirimugwiriye ko, kuko yaratakaje umugabo akiri muto cyane. Agira kwitwa umugore w'umumenja, agira kwirerana utwana tukiri duto cyane. Agira ubukene atigeze yibaza ko bubaho, aja kurima atari yarigeze abikora, ariko aba intwari cyane kuko yareze abana neza barakura kugeza bose bavuyemwo abana bahambaye. Agwana n'ubuzima arakuza abana biwe, nta kibazo na kimwe abana biwe bigeze bagira, naho yaratakaje umugabo wiwe akiri muto cyane kandi bikamusiga mu bukene bukomeye cyane. Kagahungu karakuze ariruhutsa, kavamwo umusore akomeye cyane, araminuza mbere atangura kwigisha muri kaminuza, aho nyine ubuzima bwari butanguye kuryoha, butangiye guhinduka. Ageze aho yomufashije yumva ngo umuhungu yaragiye ku rugamba, yari yabayeho yitwa umupfakazi w'umumenja.
ubu naho bamwita nyina w'umwasiste, umuntu nawe nyina w'umumenja ukomeye cyane. Sinabizi ko mu mutima yari abayeho muri ibyo bihe. Ico ntakekeranya ni kimwe, nk'uko bigenda ababyeyi bose yarasengeye umuhungu wiwe, amuragiza Imana ngo ize imurinde nk'uko nyine byagenze, kuko Petero Nkurunziza yaragiye arusimba kenshi ari ku rugamba, ariko Imana igakinga. Sintekeranya ko iyo myaka yari igoye cyane mu buzima bw'umubyeyi, yari igoye cyane kubona ubayeho ata mugabo ufise kubera ubutegetsi bubi, kugeza naho n'umwana asize nawe agiye ku rugamba kubera ubutegetsi bubi. N'ubuzima bwamugoye kandi n'ubuzima yahuriyemo n'amagorwa akomeye cyane, aho benshi bafata uyu mupfasoni ko agaragaza incamake abarundi baciyemo y'ubutegetsi bubi mu myaka 60 iheze. 2005 y'Amana itangaje irahava iramuhindurira ibihe. Watutswe, wakengerewe, wakenye, wagowe ahinduka umubyeyi w'umukuru w'igihugu. Ibintu bidasanzwe kandi amabanga akomeye cyane. Kakana yabona kakiri ubusa, kagapfubyi yasigarana maze karaminuza kandi karamugeza ahantu kure cyane, maze kunamirwa n'igihugu cose. Kakana yabonaga ko ataco kazimarira kubera ubuzima ndetse n'ubutegetsi bubi bwari mu gihugu. Izina rirasamirana mu makungu. Wakengerewe asubira kuba uwo bose bagana, uganwa na bose. Mbere yemwe iyo myaka yayibayemwo gute? Mu Kirundi turafise ijambo ry'igenderanyo rivuga ko guhirwa nka nyina w'umwami ari ibintu byiza cyane. Mu maso ya bose nyina w'umwami aba ahiriwe, abakenyezi bose baba bifuza kuba nkawe, ariko mu mitima nyina w'umwami yamana impuhwe z'umwana wiwe. Yumva byinshi akanuma, habona ibigoranye mu gihugu agahagarika umutima. Amagorwa yiwe ntawe bayasangira, kuko nyine aba ariko arasengera umwana wiwe. Domitire Minani yarabonye umunezero wo kuba umukenyezi w'umutegetsi. Yarahuye n'ibyago byo kwicirwa umugabo ku mwikeko. Yarabonye ubupfakazi akiri muto. Yari azi guhamwa no kwambikwa ibara icarico. Domitire yarabonye ubukene bwo kurara utazi ico abana bapfungura, kubaho utazi ingene uzoriha ishuri ryabo. Domitire yari azi icarico kuba umubyeyi w'umuhungu ahamwa n'igihugu ciwe. Amagorwa n'agahinda byose yarabibonye, ibyubahiro n'umunyenga byose yarabibonye. Kubura umwana yari azi agahinda bitera, ariko byose yarabibonye kandi abona ko umwana wiwe ibimwishe bifise icyo binyegeje. By'ukuri we wenyine yari icegeranyo c'amahirwe n'amarira y'abarundi, ariko kandi yari ikimenyetso c'iteka ry'Uburundikazi w'ukuri. Umwe ahura n'ibikomeye agaguma ahagaze ngo ntibamucishemwo ijisho. Yaronka ibyubahiro naho akirinda kwishira hejuru. Naho Imana yaritavye Imana ejo haheze ku mugoroba mu bitaro i Ngozi. Ndahojeje umuryango wose w'umuhisi Domitien Minani. Ndamwifurije uburuhukiro bwiza kandi ndamwifurije kugera aho yiteguriye, kuko yarakoze ibintu byiza cane kandi yabaye umubyeyi wabayeho neza cane kandi abaho no mu buzima bubi cane, ariko byose abyitwaramo gitwari, kuko icyo yashakaga cyose yakigeragaho. Tuvuye kuri iyi nkuru irabana n'urupfu rw'umubyeyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza, amakuru yacu tabandandize muri no nkuru ibabaje cyane, aho impahazwa ziriko ziribonekeza cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukozi wa mutuweli Emile Nikobiri apfungiwe mu gisirikare. Hari umukozi w'ishirahamwe mituweli Emile Nikobiri apfungiwe mu gasho ka polisi militeri i Bujumbura, ahorwa ko yishuye nabi intwazangabo ikorana n'icegera c'umukuru w'igisirikare c'u Burundi, uwitwa Liyetona Koloneli Melchade Ntirampeba. Uretse ko ibyo Emile Nikobiri apfungiwe bitumvikana, amategeko ntarekura gupfungira abasivile mu busho bw'igisirikare. Aka karenganyo ni ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje bigomba gusubirwaho. Emile Nikobiri yafashwe bigenze gute? Emile Nikobiri na Melchade Ntirampeba baraziranye kuva mu buto bwabo. Bariganye mu ishuri. Ku munsi wa mbere uheze ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere 2024, Melchade Ntirampeba yagiye muri mituweli kurondera
fishe asanzwe atorerako imiti. Niho Emile yamubwira ko bikenewe ko abanza guca ku muganga akamurabira ko atakirahinduka. Yamubwiye ati iyo haciye igihe kinini ufata umuti birakenerwa ko ugenda ku muganga akakurabira ko atacahindutse, ko ugikeneye iyo dosiye canke uwo muti nyine ko ukiwukeneye. Wamere Cade Ntirampeba ishavu riba riraduze ngo mituweli nta miti ifise, ngo igisirikare ntikiriko kirategura mituweli yacu. Emile Nikobiri yamwishuye ko bitoroshe guheza imyidogo y'abantu ati namwebwe mu gisirikare imyidogo iruzuye. Abasirikare iyo bagiye gutora ideni zabo muri sekadi birashika ntibatunganirizwe, bagatonda kabiri canke gatatu batararonka. Wa musirikare ishavu riraduga ngo Emile avuze ko igisoda ataco kimaze, ngo aratutse igihugu, ngo aratutse umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye. Liyetona Colonel Melchiade Ntirampeba ava muri mituweli yihuta marimari no muri polisi militeri kuzana pick-up yuzuye abasirikare bashika bayora Emile Nikobiri. Abatwara mituweli barasabiye ikikongwe Emile. Liyetona Colonel Melchiade Ntirampeba arahira kubumva, agenda amujanye. Kuva ubwo Emile Nikobiri ari mu gasho k'igisirikare. Emile Nikobiri aragwaye. Emile Nikobiri asanganywe ingwara zitoroshe nka asima na diabete zishobora kumubangamira aho afungiwe muri polisi militeri. Abiwe barasaba ko yotezurirwa agapfuma aburana yidegembya. Amategeko ntarekurira gupfungira abasivile mu busho bwa basirikare nk'uko badashobora kuburanywa muri sentare z'igisoda. Kugira bamugumane abasirikare bashize kuri Emile Nikobiri ibyaha by'agacamutwe. Agishika yagirizwa ko yatutse igisirikare ko ataco kimaze. Ubu icaha cahinduwe ko yatutse igihugu n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'ikambi polisi militeri Colonel Ildefonse Baranyikwa yarishikiye muri mituweli kubaza uko byagenze. Ukuri yaraguhawe ariko yagumije Emile Nikobiri mu gasho. Abasoda ntibarekuriwe kwitwara uko bashatse kose. Abazi Liyetona Colonel Melchiade Ntirampeba bamuvuga nk'intwazangabo y'akanyaro yama ikeneye kwihambaza mu gukora ibibi byinshi. Guhagarika Emile Nikobiri kwari kumwereka ko batangana anaho bahoze bigana. Iyo nyifato ntirekuriwe n'amategeko. Abasoda intwazangabo mu gisirikare turazubaha kubera amabanga zifise, ariko nazo zitegerezwa kubaha umunyagihugu. Imigenderanire y'abasirikare n'abandi banyagihugu igenwa n'amategeko. Umusirikare ntarekuriwe kwitwaza igikenye n'umukazo. Ibyo akora byose bitegerezwa kwisunga amategeko. Emile Nikobiri nimba yarakoze ikosa rihanwa n'amategeko najanwe imbere ya sentare imufise ko bubasha. Nimba apfungiwe akanyaro na Liyetona Colonel Melchiade Ntirampeba, Emile Nikobiri narekurwe kuko ariko ararenganywa ku rugero rutarigera rubaho. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.